inyubako y'inzu y'amanama Donatus Conference Center ku muhingamo wa gatanu igenekerezo rya 2026 ndamukiza 2024 ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Eden Microfinance ryaratanguje ku mugaragaro ubuhinga bushasha bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa bise Eden eCash. Dohatunga Imana umuyobozi mukuru w'iyo microfinance aratubwira akarusho Eden eCash izo ni abagiye kuyikoresha. Murakoze uno munsi twazindukanye igikorwa kidasanzwe cyo gushira ahabona uyu mugambi wacu wa Eden eCash. Eden eCash yaje ubwa mbere kugira ngo yorohereza abanywanyi bahora bata umwanya munini n'uburyo bwo kwiyunguruza baja kuraba amashami yacu ya Eden Microfinance ahari kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bijanye n'ibikorwa byo mu mabanki bakaza kubikorera muri Eden Microfinance. Rero uno munsi twagombye kugira ngo tubapfunyirize urugendo ubwa mbere no kugira ngo torohereze abanywanyi bacu kugira ngo tubapfunyirize urugendo muri ivyo bikorwa babakora bashoboye kubikorera kuri telefone yabo. Mugabo kandi ubwa kabiri no kugira ngo dushigikire leta y'u Burundi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye mu guhimiriza abene gihugu guheba gukoresha cyane inoti maze bakijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amafaranga haba kugura canke kuriha ibidandazwa bashobora kuba bakeneye ku munsi. Ni muri iyo ntumbero rero twashizeho uyu mugambi iravise uburusho Cashtel itanga. Urashobora gukura amafaranga muri Eden Microfinance ukayashira muri konte yawe ya Cashtel, ugashobora gukoresha ibikorwa Cashtel itanga no kuvuga kuriha ibidandazwa, kuriha amafacture, kugura amayinite n'ibindi. Mugabo kandi na Limicash nayo nyene irafise ubundi uburyo itanga kubijanye n'amafaranga avuye muri Eden Microfinance. Ku buryo bwo guhanahana amafaranga no vuga yuko vyukuri umunywanyi akuye amafaranga yiwe muri Eden konte yiwe muri Eden Microfinance akayashira kuri nimero yiwe ya Limicash, arashobora kuyarungikira uyundi muntu atari umunywanyi wa Eden mugabo asanzwe afise nka EcoCash, asanzwe afise Limicash, arashobora kuyamurungikira atangorane nimwe. Kubwo umuyobozi mukuru wa Eden Microfinance ngo abarundi barakwiye kwijukira kwirinda kubika amafaranga mu mazu yabo. Aranashikiriza ingene Eden Microfinance biciye muri Eden eCash igiye kubibafashamwo. Uburundi ntibushobora gutera imbere mu gihe abantu bagitemberana amafaranga, mu gihe abantu bakibika amafaranga mu mazu, mu gihe abantu bagikoresha cyane inoti. Uburundi butegeza gutera imbere aho umwene gihugu ategeza kuba afise konte yiwe ku mufuko ayigendana kandi no mu kuriha akariha akoresheje uburyo bwa none. Samson Ndiho kubgayo umuyobozi ajejwe ubudandaje mu ishiramwe Cashtel nawe yagize icashikirije ingene bagiye gukorana na Eden Microfinance na cyane mu gisata ca Eden eCash. Uno munsi twaje muri kino gikorwa aho Eden Microfinance yariko irugurura irashira ku mugaragaro igikorwa cayo ca Eden Cash. Twebwe rero nka Cashtel nk'igisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu telefone ngendanwa tugiye kubandanya duhimiriza abene gihugu na cyane aho tuzoca hose hari abanwanyi abo twita abakiriya ba Microfinance Eden kwijukira iki gisata ca Cashtel kuko dushobora guhuza konte baba bafise iwacu muri Cashtel ni konte baba basanganwe muri Eden Microfinance. Korangida tubamenyesha ko ubuhinga Eden eCash bukorana na Limicash aho fyonda kanyenyeri 163 akadirisha. Burakorana kandi na n'ishirame Cashtel aho fyonda kanyenyeri 129 akadirisha. Ibisigaye bakabikwereka. Eden Microfinance rero gushika kuri no saha ifise abanywanyi barenga ibihumbi 16 bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Eden eCash telefoni yawe